Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho murerose kwisi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Reka duhuze umurongo wacu na radio Ijwi rya Amerika maze tubagezeho amakuru y'Ijwi rya Amerika mukunda muri benshi ntimucikwe. Tubashimire ko muzindutse murumviriza Ijwi rya Amerika. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Abajeje umutekano mu burengerazuba bw'u Rwanda bemeza ko abasirikare bikekwa ko ari aba Republika Demokarasi ya Kongo barabinjiye ku butaka bw'u Rwanda biba inka z'abanyagihugu mu murenge wa Busamamana. Abantu baje ku nka z'umuturanyi baza bavuga n'irwego rw'abakongomani iringara ko baje kuzitwara zose zarenka 8. Mubo yabashije kubona yabonyemo wari wambaye umwenda w'ingabo za Kongo. Uyu numwe mu babanyi w'umunyagihugu wo mu murenge wa Busamamana ari mu bibwe inka mu gisata c'impunzi. Abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarakwiza imyaka yo kubaka babandanya kwiyongera. Turagendera ikambi ya Mahama. Nayo mu hirya nino kw'isi Amerika yatangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara vy'inkende. Vatikano naho umungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco asaba makungu kurimbura nimba Israel iri kwirakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina. Tubafitiye n'amakuru ya sport musangwe ikaze. Ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahereye mu y'intambara ya Hezbollah na Israel. Umuvugizi w'umurwi wa Hezbollah yaguraye aguye mu gitero Israel yagavye muri Libani ejo kwa Mungu. Umwe mu bategetsi ba Hezbollah yatanze ano makuru ntashime ko amazina yiwe atangazwa. Yavuze ko Mohamed Afif yiciwe hagati mu gisagara co mu rwa mukuru wa Libani i Beirut. Mohamed Afif yatanguye kuja ahabona cane mu kwezi kw'icenda inyuma y'igandagurwa rya Hassan Nasrallah yahoze atwara Hezbollah. Umenyesha makuru itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP yashitse mu kibanza Mohamed Afif yagandaguriwemo ejo kwa Mungu. Yavuze ko yahasanze ibiziga by'abandi bantu 4 n'abandi 4 bakomeretse. Nyuma y'ico gitero abanyagihugu babonetse mu mabarabara y'umurwa mukuru wa Libani bahunga. Ntaco Israel iratangaza ku vy'igitero caraye gihitanye Mohamed Afif avugira Hezbollah. Mu gihe ibitero vy'ingabo za Israel muri Libani biriko bitera vyegereza uraruko bw'ico gihugu, Israel yasavye abanyagihugu baba mu bisagara birenga 10 biherereye mu buseruko bwa Libani gukinjura. Hagati aho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Libani nabwo buvuga ko abamaze guhitanwa n'ibitero Israel bandanya kugaba ku butaka bw'ico gihugu, aho iri mu ruhigi rw'abarwanyi ba Hezbollah barenze 34,000. Abataye izabo bakaba barenga 1,200,000. Ibitigiri vy'abarwanyi ba Hezbollah bamaze kwasiga gatwe ntibizwi. Ku ruhande rwa Israel naho ibitero vya Hezbollah bimaze guhitana abagera kuri 76. Aba bakaba barimwo abasirikare 31. Abataye izabo ni 60,000. Tukivuga rero ku vy'intambara Israel ihanganyemwo n'impande zitandukanye, umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco asaba makungu kurimbura nimba Israel iri kwirakora ihonyabwoko ry'abanyepalestina. Ikinyamakuru La Stampa co mu Butaliyano kibivuga cishimikije tumwe mu duce tw'ibiri mu gitabo ca Papa Francisco kigiye gusohoka vuba. Ku bwa La Stampa, muri ico gitabo umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco agira ati abahinga benshi bemeza ko ibibera muri Gaza bikwije ibisabwa vyose kugira ngo vyitwe genocide. Tubwirizwa gukora amatohoza yimbitse kugira ngo vy'ukuri tumenye ko hisunzwe amategeko n'insiguro itangwa y'ibiranga genocide ibera muri Gaza ari genocide. Igisirikare ca Israel ntaco kiravuga ku majambo ya Papa Francisco akatari gake muri kahise y'amara cumvikanye camirira kure abacagiriza ko kiriko gikora genocide y'abanyepalestina. N'ubwa mbere umwungere wa Eklezia Katolika avugiye ku mugaragaro ijambo genocide y'abanyepalestina kuva intambara ya Israel na Hamas yaduka mu kwezi kw'icenda, ariko harabemeje ko yise intambara yo muri Gaza genocide. Vatikani ico gihe yarabibeshuje. Ivyo Papa Francisco yavugiye mu gitabo kigiye gusohoka vyafashwe nk'iki
bidasanzwe bivanye n'ingene Eklezia Katolika ikunze kwirinda kugira ico ivuze ku matati mpuzamakungu. Amajambo Papa Francisco yavuze ni nayo akarishe cane avuze kuva intambara ya Hamas na Israel yaduka. Mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze, Afrika y'Epfo yitwariye Israel muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ivuga ko iriko ikora ivyaha vya genocide muri Gaza. Mu kwa mbere, umucamanza mukuru wa CPI Cour Penal International yaciye adegeka Israel kurimbura niba abasirikare bayo bariko barakora ivyaha bagirizwa. Iyo sentare ifise icicaro muri Hollande niravuga nimba yasanze ivyo vyaha Israel iriko irabikora canke itariko irabikora. Abajejwe amagara y'abantu muri Amerika batangaje umuntu wa mbere yanduye ibihara vy'inkende. Uwanduye no muri leta ya California iri mu burengero bwa Amerika. Igisata kijejwe amagara y'abantu muri iyo leta cavuze ko uwanduye yahora mu rugendo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yanduye ariko avurirwa mu buraruko bwa leta ya California. Ico gisata nticavuze igihugu co muri EAC wasanganywe ubwandu yahoramwo, cavuze gusa ko ariko aroroherwa kandi ko amahirwe yuko atabandi yanduza ari menshi. Abatanze amakuru bariko bararondera abo bahuye mu ntumbero gukinga ko ubwandu bwoba bwamuvuye ko bandanya guhererekanwa. Hambavu ya Amerika, ibindi bihugu bimaze kuvugwamwo abafise ubwandu bavanye muri Afrika y'ubuseruko n'Ubuhindi, Sweden, Thailand n'Ubwongereza. Ishamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo rikavuga ko ubwandu bw'ibihara vy'inkende busa n'ubwagabanutse muri rusange. Kuva mu kwezi kwa 9 abanduye barenga 3100, aba bagwiriyemwo abo mu Burundi, Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. OMS naho yemeza ko ubwandu bwagabanutse mu bihugu bitandukanye birimo Kongo yafatwa nk'ikirindiro gikuru c'iyo ngwara, haracakenewe incanco nyinshi kugira ngo ico kiza gituzwe burundu. Ikigo CDC kijejwe kurinda no gukumira ingwara kivuga ko Kongo ubwayo yonyene ikeneye incanco zigera ku miliyoni 3. Muri rusangi ibindi bihugu vyose vya Afrika vyavuzwemo ivyo ngwara bigakenera imiliyoni 7 z'incanco. Igihugu cabangamiwe cane n'ubwandu bw'ibihara vy'inkende ni Republika ya Demokarasi ya Kongo, kigakurikirwa n'u Burundi. Aya makuru yose agezweho hirya no kw'isi n'ayandi muheje kumva mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com. Nongere ndabaha ikaze ntuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. President w'u Rwanda Paul Kagame atangaza ko biteye impungenge kuba muri no myaka hari abantu bacicwa bakizira uko bavutse. Yevuze ejo kwa Mungu agaruka kwicwa ry'umucika cumu wa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'ico gihugu, aheruka kwicwa urwagashinyaguro. Umuvyeyi w'imyaka 66 haje yongera ku bandi 5 bamaze kwicwa kuva mu kwezi kwa 8 kuno mwaka. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Urupfu rw'umubyeyi witwa Nduwamungu Paulina w'imyaka 66 y'amavuko warokoze genocide yakorewe abatutsi mu 1994 rwamenyekanye mu mpera z'iki cyumweru dusoza. Umuyobozi wa Yibuka ku rwego rw'igihugu Dr. Gakwenzire Philibert mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yagaragaje ko nyakwigendera yishwe n'abantu batahise bamenyekana kuwa 4 tariki ya 14 z'uku kwezi kwa 11. Perezida wa Yibuka avuga ko urupfu rwa nyakwigendera basanga rufite nk'isano n'ingengabitekerezo ya genocide ikomeje. Twasanze uriya mubyeyi akirokoka yagize ubutwari bwo kuguma hafi yaho yarokokeye. Ibibazo rero byitotezwa byabanje kugaragara kuri uwo mubyeyi mu gihe cya gacaca, hakajya hagenda humva ko ibintu byo kumurenguriraho amagambo ko bazamugirira nabi. Ejo naho ku itariki 15 nibwo twumvise urupfu rwe. Kugira ngo urokoke genocide yakorewe abatutsi mu 1994 nyuma y'imyaka 30 wicwe ruriya urupfu rw'agashinyaguro, kandi bigaragara ko bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya genocide yahagaritswe hashize nyine iyo myaka navuze. Twarwakiye rwose n'umubabaro n'agahinda kenshi. Urupfu rwa nyakwigendera rwamenyekanye mu gitoro cyo kuwa 5 tariki ya 15 nyuma y'uko bamwe mu baturanyi be bamushakishije bakamubura. Umuyobozi wa Yibuka mu karere ka Ngoma Biseruka Omar avugana n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ubusanzwe uyu mubyeyi yari atuye umurenge wa Rukumberi, ko yari asanzwe abana neza n'abaturanyi be, gusa avuga ko batewe impungenge n'urupfu rubishwemo. Perezida wa Yibuka mu karere ka Ngoma Biseruka Omar yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu batarabasha gushyinguranya kwigendera kuko ibice by'umubiri we abamwishe babitandukanije. Urumva bamuciye umutwe barawujyana
hari igihingwa gusa nyine igice cy'epfo gusa umutwe ntabwo turawubona. Bigaragara ko rero nyine babikoze nyine ari ibintu bifitanye isano nyine no gukomeza nyine kwica abarokotse jenoside nk'uko mubibona biri kugenda biba mu gihugu hose. Urabona umwuka umeze ute? Birumvikana abantu bafite ubwoba cyane cyane aba badamu b'abapfakazi baba bonyine, uretse nabo n'abandi bose nyine urumva ubwoba ntibwabura. Nyuma y'imyaka 30 ishize jenoside ihagaritswe, hanyuma babona ko hari na gahunda nyine y'ubumwe n'ubwiyunge yabayeho, abantu batanga imbabazi, byabangamira ubumwe n'ubwiyunge bikomeje gutya. Umuryango wibuka uvuga ko ubwicanyi bwibasiye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi butabereye aho muri Goma gusa, kuko hirya no hino mu gihugu hamaze iminsi humvikanye abarokotse jenoside bagenda bicwa. Kugeza ubu ibuka ivuga ko imaze kumenya abagera kuri 5 biciwe mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda, ndetse no mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ubwo yasozaga inama y'umuryango Unity Club, ni umuryango ugizwe n'abayobozi bari muri guverinoma n'abayihozemo ndetse nabo bashakanye, uyu mukuru w'igihugu yumvikanye avuga kuri aya marorerwa. Ubu muri mwaka 2024 muri uku kwezi turimo, umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu myaka yashize, tukicara aha tukabyemera tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda. Ntabwo ariko bigomba kugenda, ntabwo ariko bigomba kugenda. Muri ba bandi bari bakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba, bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire. Ntabwo bikwiriye. Abarokotse jenoside batuye Rukumberi mu ijwi rya perezida wabo ngo ubwoba bwongeye kuba bwinshi nyuma yo kubura mugenzi wabo. Ibuka ivuga ko inzego zishinzwe iperereza zigikomeje gushakisha abishuye umubyeyi Nduwamungu Pauline. Kugeza ubu ibuka ivuga ko abantu 2 bakekwaho uruhare mu rupfu rwe aribo bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Assumpta Kabuyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Assumpta Kabuyi, urakoze. Tukiri mu Rwanda, abajeje umutekano mu burengerazuba bw'ico gihugu bemeza ko hari abasirikare bikekwa ko ari aba Republika ya Demokarasi ya Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda mu ijoro ryo kuwa 6 buca ari kwa Mungu, biba inka z'abanyagihugu bo mu murenge wa Busamamana. Umenyesha makuru wacu Gloria Twishime yanyarukiyeyo adutegurira ino nkuru. Mu butumwa bugufi SP Kwizera Karekezi Bonaventure, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba, yatwandikiye yagize ati: abantu bataramenyekana bibye inka z'abaturage, aho amakuru dufite avuga ko bazambukije mu gihugu cy'abaturanyi. Andi makuru turacyayakurikirana ngo tumenye uko byagenze. Icyakora abaturage bo muri aka gace bo bavuga ko ibi byabaye ahagana mu masaha n'igice z'ijoro, aho abatuye muri aka kagari ka Busigari bavuga ko batewe n'abantu bari bambaye imyenda ya gisirikari iriho ibirango bya FARDC. Uku niko uyu muturage utuye muri aka gace ntabareshya yabituganije ku murongo wa telefoni. Abantu baje ku nka z'umuturanyi baza bavuga urwego rw'abakongomani iringara, ubwo ko amajwi yari menshi umuturage yagize ubwoba arirukanka inka azivamo, ariko baje kuzitwara zose zari inka 8. Yirutse kubera ubwoba, ariko mubo yabashije kubona yabonyemo wari wambaye umwenda w'ingabo za Kongo. Izi nka 8 zari z'abantu 3 bo muri aka gace. Ni z'abantu batandukanye, harimo umuturage witwa Gakuru Alphonse, witwa Mpabwanimana Jafeti, n'uwitwa Nyiraneza. Zo nka zari mu mudugudu wa Bisizi, akagari na Kabusigari, umurenge nyine ni wa Cyanzarwe. Ntabwo zari mu mupaka, urebye ahantu zari ziri naho umupakuri harimo intera ijya kuba nk'ibirometero 2 cyangwa kilometero n'igice ugenekereje. Barenze umupaka binjira ku butaka bw'u Rwanda. Twaganirije Gakuru Alphonse, umwe mu bibwe inka, hatubwira uko byamugendekeye. Batwibye inka, batwibye ngo 8, ariko tumaze kubona imwe n'icyayi. Ebyiri zimaze kuboneka, ngo turacyakurikirana amakuru turi kugira ngo dukurikirane. Hari abinjiyemo hirya bari gukomeza kugira ngo bifashe kureba mu bishyamba byabo muri Kongo, turamenya uko bimeze.
nka nyuma ya saa sita bazisanze mu mupaka, zigiye ziri mu mupaka w'u Rwanda na Kongo, niho yari imaze kugera. Niba yari yananiwe kubera ko nda nubwo zavagaho ziri buriya yananiwe kugenda. Mu busanzwe mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu hakunze kumvikana urubyiruko rw'Abanyarwanda rwishora mu mitwe yitwaje intwaro yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ari naho aba baturage bibwa inka bahera bavuga ko batazibwe n'abatabazi, ahubwo ari abo bari basanzwe babana. Hari uwo nabonyemo yari yambaye imyenda ya Kongo, y'abasirikare ba Kongo, n'ikirango nanakibonyeho ngo banyitaje, ariko turi gutekereza yuko hari abahungu bageze bava mu Rwanda bakagenda muri za Kongo bakigira umutwe w'abazarendo. Abo nibo bajyaga baza bagasereza ngo mu Rwanda ng'ahantu hari amatungo muri ubwo buryo, kuko baba bazi kariya gace k'iwacu bagakorera amakosa muri ubwo buryo. Abaturage basaba by'umwihariko ko ingabo z'u Rwanda zibarindira umutekano, zakegera imipaka kugira ngo zikumire ubugizi bwa nabi. Kugira ngo umutekano ukomeze kuboneka, sirikare nuko bajya bacuma nabo bakegera hafi y'umupaka, ku buryo hagati yaho turi bo baraba begeye hafi, twebwe tugasigara inyuma yabo bakegera hafi bazitiye umupaka, niho birushaho kutubera byiza. Ubwo rero bagiye bo bakegera umupaka, twebwe tukabamo hagati, byarushaho kugira umutekano. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yongeye gushishikariza abaturage kwimakaza irondo ry'umwuga kugira ngo bakumire ubugizi bwa nabi bwaba buturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage turabasaba icya mbere kiruta ibindi byose ni amarondo, kumenya ko uburinzi bwabo n'ubw'imitungo yabo buri mu nshingano zabo. N'ubundi amarondo akora, amarondo atanga amakuru, amarondo akumira, akurikirana ibintu bitaraba, ayo marondo niyo dukeneye. Bigaragara ko abantu bapanze irondo nabi, ntabwo abantu bashobora gupanga irondo ngo bibagirwe ahantu hari umutungo nk'uriya. Ibyo biba bimeze nk'amarondo y'umurimbo gusa, y'umuhango gusa. Rero hashobora kuba irondo ryagiye kure cyangwa se ritapanze ngo rigabane uduce rirakurikirana neza. Ikibaya cya Kongo gihana imbibi n'u Rwanda kirimo ingabo za Kongo zivanze n'iza FDLR na Wazalendo, ariko bivuga ko imibereho yabo atari myiza, ari naho bahera baza kwiba ibibatunga mu Rwanda. Kuba ingabo za FARDC zaza kwiba inka mu Rwanda ni ibintu byabayeho no mu bihe bitandukanye. Muri 2022 umusirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda mu mudugudu wa Cyamabuye, akagari ka Rusura, umurenge wa Busasamana, muri aka karere ka Rubavu, mu gace gakunze kunyurwamo n'abarwanyi ba FDLR. Byaje kumenyekana ko uyu musirikare wa Kongo yarimo yirukanka ku bana bari baragiye intama ashaka kuziba. Abasirikare ba FARDC binjiye mu Rwanda mu mezi abiri ashize bashaka kwiba inka mu kagari ka Rusura mu mudugudu wa Kageyo, barateshwa. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru yacu y'uno munsi. Mu gisata c'impunzi, ibitigiri vy'abana b'abakobwa b'abarundikazi batwara inda batarashikana imyaka yo kubaka bibandanya kwiyongera mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda. Muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu Thierry Ndayishimiye. Ikambi ya Mahama iharugwamwe abana b'abakobwa n'abahungu batarashikana imyaka 18 barenga 32,000 nk'uko ubushikiranganje bujejwe impunzi Minema bubitangaza. Muri bo benshi mu bakobwa barakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigatuma batwara inda z'indaro. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abana b'abakobwa bakorewe iryo hohoterwa bagahava batwara inda. Nari maze naho nyene hakazibaho nyina ndakibaho ndakomeza buri kimwe cyose. Anavuga ko inyuma yaho bamaze kubatwaza inda ibyabo babashurashuza baba babemereye birimo kuzobafasha biba biheze ugasanga ubuzima bubi kuri bo buratanguye. Agira inama abandi bana bagenzi we. Ingendo bahanura gato bahunye ne bababesha byo babesha ntakari bari byo ne babareka nyine kuri babirinde. Ivyo kandi bishika no ku bavyeyi babo bana baba bavyariye iwabo kuko baca bagira ingorane zo kurera abana benshi kandi atabushobozi bafise. Uyu muvyeyi afise umwana yakorewe ayo mabi. Kurati muri cyo ndagifisha cyane gusumba nawe wewe kubera bari umwana ntari cyo batekereza neza ngo ari n'ingene bigorana. Kana ari cyo ndamugurisa bune umwana ari cyo ndamugurira imyenda anyibutse asanga aho ndumwanya wose ngo konterese ntayo ruvuze byose ntacyo ni ntazo. Twavuganye kandi n'abandi bavyeyi bo mu kibano ngaho mu ikambi batubwira ko ubuzima bw'abana b'abakobwa bayibamwe butorohewe kuko bakorerwa amabi menshi. Uyu mukenyezi avuga ko hakwiye gukomeza inyigisho zishimikiye ku mabi ashingiye ku gitsina, baba abavyeyi bakamenya inshingano zabo ku bana ndetse n'abana bakigishwa cyane batarahura n'iryo sanganya. Ku bijanye n'uko abo
abana b'abakobwa baba bahohotewe bafashwa mu makambi atandukanye nuko bigishwa. Twavuganye n'ishamwe Plan International Rwanda gitaha abana baba mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu. Alice Bumanzi ashinzwe programme y'ubuzima bw'imyororokere ku bana b'imiyabaga muri iryo shirahamwe. Ufite parti y'abakansara ibafasha mu kumva ibibazo bafite, tukagira noneho n'inyigisho tutanga kubigisha, kabaho cyane no kubaha amahugurwa ko ibyo bintu bijyanye no gusobanukirwa ihohoterwa n'uko bagomba kuryirinda no kumenya channel za reporting ku bahuye n'ikibazo. Abaserukira ubushikiranganje bwitaho impunzi mu ikambi ya Mahama abo basaba ababyeyi gukurikirana abana babo hakiri kare kuko umwana w'impunzi ategerezwa kubaho nk'undi wese. Vuga neza Andre aserukira Minema muri iyo kambi. Bongera kwibutsa ababyeyi ko umwana yitabwaho kugera ku ibitigiri by'abana b'abakobwa bakorerwa mabi bibandanya byongerekana nk'uko bivugwa n'ishamwe Plan International Rwanda rikurikiranira hafi ubuzima bw'abana mu makambi no hanze yayo, ariko nta bitigiri nyezina babashije kuduha by'abamaze gukorerwa ayo mabi. Ikambi ya Mahama icumbikiye impunzi ziva mu bihugu 7 bitandukanye, ivyo navyo ni Burundi, Congo, Eritrea, Afghanistan, Yemen, Sudani na Ethiopia. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Umwanya n'uw'amakuru y'imikino na sport turahera mu Rwanda uno munsi kuwa mbere niho bimenyekana nimba ekipe y'ico gihugu y'umupira w'amaguru iza kuronka itike yo kuzoja mu gikombe ca Afrika c'ibihugu canke urugendo rwayo ruza guhera uno munsi kuwa mbere. Jean-Claude Munyandinda arabitubarira. Guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha i Kigali haratangira umukino wa nyuma mu itsinda rya kane mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Maroc mu cyiciro cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru. Dusanzari ngomba ngo turate amavubi. Amavubi y'u Rwanda arahura na Kagoma z'indashyikirwa za Nigeria kuri stade mpuzamahanga ya Godswill Akpabio mu mujyi wa Uyo uherereye muri leta ya Akwa Ibom muri Nigeria. Ku ruhande rumwe Nigeria yamaze kwibonera itike ya CAN, naho ku rundi ruhande u Rwanda rukaza gukina rurwana no kubona amahirwe ya nyuma ari kure nk'ukwezi. Umukoro wa mbere w'umutoza Frank Spitler w'Amavubi ni ugutsinda Nigeria mu rugo byatuma u Rwanda rugira amanota 8 mu mikino 6. Kubona ayo manota nabyo ntabwo biba bihagije kuko icyifuzo cy'u Rwanda nuko ikipe y'igihugu ya Libya yatsinda ikipe y'igihugu ya Benin mu wundi mukino muri itsinda rya kane. Kuri bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda barasanga icyo cyifuzo ari nka zanzozi z'umuntu w'umukene cyane ngo kuko iyo ikipe igezaho itega amakiriro kuri mu nsindire ibyayo biba byageze iwandabaga. Icyizere cy'abakunzi b'ikipe Amavubi cyo kwerekeza muri CAN muri Maroc cyarushijeho kuyoyoka kwa kane cyumweru gishize ubwo yatakazaga amanota 3 kuri stade Amahoro i Remera nyuma yo gutsindwa na Libya igitego 1-0. Icyo gihe abafana batashye bacitse intege amaganya ari yose. Nukuri Amavubi nta katagize yagerageje gusa ni kwa kundi wenda football nyine umupira widunda ariko nta nubwo wenda Libya yaturushije gusa ni kwa kugira amahirwe make cyane na kira gitego kibaye kiratunguranye mu buryo bugaragara ntago rwose baturushije gukina umupira. Ndabaye cyane pe ndabaye ndebye ukuntu byagenze nako batagize bagerageje. Abari abatipe bacu baraturaburije kandi urabona bazahura na Nigeria kugira ngo bazayitsinde biragoye. Twihebye kabisa gutsinda biragoye bikubiye gakeya kabisa. Ubu batashye nyine nibihangana gusubira muri AFCON biri kure nk'ukwezi. Ndahenda amahirwe yanjye ariko akanga kunsekera. Muri iri tsinda rya kane mu majonjora yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu nyuma y'imikino 5 kuri buri kipe, ku mwanya wa mbere hari Nigeria ifite amanota 11. Iyi kipe yamaze gukatisha itike yayo ku buryo mu mukino wayo n'u Rwanda ibiharanira gusa kurengera ishema ryayo. Benin iri ku mwanya wa 2 n'amanota 7, u Rwanda rukaba rwa 3 n'amanota 5. Ikipe ya kane ano ya nyuma ni Libya ifite amanota 4. Tukiri umupira w'amaguru, ejo bundi kwa gatandatu mu ikipe ya Rayon Sport hatowe abayobozi bashya. Ni nyuma y'uko wari umaze imyaka 4 ayobora ikipe kapiteni wavuye ku rugerero mu ngabo z'u Rwanda Jean Fidel Uwayezu yeguye ku mwanya we mu gihe n'ubundi manda ya komite yarayoboye yari iri hafi kugera ku musozo. Mu matora yabaye hashyizweho urwego rw'ikirenga n'urwego rwa komite nyobozi. Ku birebana n'urwego rw'ikirenga rw'umuryango wa Rayon Sport watorewe kuba perezida warwo ni Paul Muvunyi. Ku mwanya wa vice perezida w'uru rwego hatowe Emile Rwagacondo, Abdallah Murenzi atorerwa umwanya w'umunyamabanga. Hatowe kandi abajyanama 6 b'uru rwego rw'ikirenga rw'umuryango wa Rayon Sport, bose uko bangana bakaba barigeze kuba ba perezida b'iyi kipe.
bose. Abo ni Paul Rwamyambuga, Valence Munyabagisha, Theogene Ntamaka, Charles Ngarambe, Sadate Munyakazi na Jean Fidel Uwayezu. Muri komite nyobozi ya Rayon Sport Football Club watowe nka perezida w'ikipe ni Tadeo Twagirayezu. Ku mwanya vice perezida wa mbere hatowe Prosper Muhirwa, vice perezida wa kabiri aba Roger Aimable Ngoga. Patrick Rukundo yatorewe kuba umubitsi, naho ku mwanya w'umujyanama hatowe Denis Gacinya. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Jean-Claude Munyandinda urakoze cumundira tubandanirize mu Burundi. Ibitigiri vy'abakobwa bitabira urukino rwo gusiganwa ku makinga muri ico gihugu biracari hasi cane. Amaze kugwitabira bemeza ko rubafasha mu kwikenura bagahimiriza bagenzi babo nabo kurwitabira. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi hari intara zimwe zimwe iyo babonye umukobwa anyonga igare bifata ku munwa bakumirwa, aho twavuga nk'intara kama ya Mugamba. Ariko rero hari n'izindi ntara nk'Imbo kunyonga igare bisa n'ibiri mu mico yabo, haba ku bakobwa canke ku bahungu. Nk'Igihanga muri komine ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, umusore atagira igare nta mugore abona kuko ariryo risenya rikavoma. Hari n'izindi ntara rero nka Buyenzi, igare ku mukobwa si ibintu bimenyerewe cyane, ariko nta gitangaza gihari kubona umwana w'umukobwa anyonga igare. Emmanuel Rukundo ni umukobwa uno musi afise ikibanza ca mbere mu bigeme mw'ishiramwe ryo gusiganwa ku magare mu Burundi. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko vyamworoheye cyane kwijukira urwo rukino kuko abavyeyi biwe bamushigikiye, naho benshi mu babanyi biwe batabitahura. Sinovuga yuko nagize intambamye mu muryango, kubera mu muryango hari hasanzwe nyene hari ikinga, kandi n'abavyeyi nta numwe yigeze ambuza, byari sawa. Kandi papa wanje yarasanzwe anja mu mahiganwa aserukira intara, byari sawa, nta kibazo nigeze ngira. Ahubwo ngeze aho nshobora kuronka amahirwe yo kuja guhiganwa ku rwego rw'igihugu, byabaye ari sawa. Gusa nyene mu kibano, mu bagenzi barashaka nyene kuba bombuza bavuga amajambo, ariko ntivyanciye intege. Rero n'ubu ndacyabandanya kandi ndabona yuko harimwo akarusho. Sengiyumva Desire Hussein, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ryo gusiganwa ku magare mu Burundi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kubona abigeme bahiganwa ku magare atari igikorwa coroshe namba. Arerekana uko babigenza kugira buke buke abana babigeme bitabira urwo rukino. Ishirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi ryaciye ryegera abantu batandukanye, novuga nti bashobora kudufasha mu kurondera abanutsi babigeme bashobora kuba bifuza kunyonga amakinga babikunda. Aho rero ico dukora turaheza tugategura amahiganwa, hanyuma iyo turonse abakinyi tugaheza tukabigisha ayo makinga ingene bayagenderako, bakaja mu twokwita ko ari kadantrenema, hanyuma tukabaha n'amakinga bakoresha. Mukamusanzwe muzi yuko ariho nihimiriza ryamaje rikorera kogwa n'ishiramwe mpuzankino Comité National Olympique, bavuga bati ni mugerageze muduze urugero rw'inkino rw'abigeme, nihe babandanye gusa ari abana b'abahungu ari baboneka ko bashoboye inkino. Uno munsi Sengiyumva arashima intambwe abo bigeme baze gushikako, haba mu mahiganwa abera mu Burundi canke mu makungu. Afatiye ku mahiganwa mpuzamakungu Burundi butunganya mu gihugu cose, akitabirwa n'ibihugu vyinshi, ati nta nkeka imbere ni heza. Turavye intambwe abigeme bacu bageze ko umuntu yoshima, mugabo intambwe yo kubandanya nivyo dukora iyo iracari ndende, na cane cane kuko n'umuntu yatunze ikinga mu muryango. Ngira murabona yuko umuvyeyi kenshi bafavoriza abahungu kuko nabo bakunda gutuma batigenda uzana akagenda uvoma amazi cyangwa ukora ibintu biriya. Tugashimira cyane cyane yuko leta iduha uburyo tugashobora kuja mu nkino mpuzamakungu ari nka championnat du monde cyangwa championnat d'Afrique. Ivyo rero biratuma abigeme bandi basigaye mu gihugu bavuga ati vya bintu birimwe akarusho. Rukundo Emmanuela amaze guhiganwa mu bihugu nka Kenya, Misiri, Ghana, Afrika y'Epfo, Tanzania, Ububirigi, Ubwongereza n'Ubusuwise, aremeza ko aho yavuye n'ahageze bitandukanye. Asaba abandi bigeme kutikumira, abibutsa ko atarukino rwahariwe abahungu gusa. Kamunotera abandi bigeme nuko bakunda imyuga yose, batarobanuye ngo ibi ni by'abahungu cyangwa ibijyanye n'iby'abakobwa. Oyaye hama abavyeyi nabo nk'ico no bahanura nuko batobuza abana babo mu ngabire zabo baba bafise, bareka bakazikoreramwo, kuko umuntu ntabazi kizomugeza kure cyangwa kizotuma atera imbere. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 Uburundi buratunganya isiganwa ry'amagare mu gisata c'abigeme